Inshuti bagenzi mudukurikirana mu rukurikirane rw'ivyigwa twatanguye byo kwiga indongozi. Uno munsi tugeze ku cigwa ca gatandatu. Ni cigwa kidasanzwe umwanditsi yacise ngo ugusoma ijambo. Ugusoma ijambo ni cigwa gikomeye aho tuza kubona abantu b'Imana ubwoko bwa Isirayeli bwafashe ingingo ibereye yo kubaha Imana no kujana n'ivyo yifuza. Imbere ko dutangura icigwa cacu no munsi reka dusenye Imana. Kadusabe mwene wacu Eric atwakira umugisha. Dusenge. Amen. Uwiteka Mana uhoraho uriho wamyeho kandi ugiruze nuhabwa icubahiro. Amen. Turagushimiye ubuntu n'imbabazi byawe byanye nacu. Turakwinginze ngo amajambo tugiye kwiga ashike mu mitima yacu aba yakuduhindura kugira ngo twitegurire kuza kwawe kuri bugufi mu izina rya ducunguye Yesu Kristo. Amen. Nkuko mwagiye mudukurikirana bakunzi ba radio televiziyo y'Agakiza, ubwo mugenda mubona amashusho ya bino vyigwa, ni vyigwa vyiza cyane. Turishima iyo tubonye abantu badukurikirana kandi bikadutera intege kugira ngo igikorwa cy'Imana kibandanye kija imbere. Hanyuma Eric, iki kigo waracize, nibaza yuko wabonye ko ikigo kidasanzwe. Ni cigwa gikebura abantu kandi kikabahati kikabakangurira kubaha Imana. Rero muri introduction canke intangamarara y'iki cigwa ku munsi kwisabato ku mugoroba hari amajambo akurikira. Umurongo ufuta ku mutwe uboneka muri Nehemiya igice 8 umurongo w'8. Haravuga ngo reka twasome muri Bibiliya Nehemiya 8 ku murongo waho w'8. Turasoma Nehemiya 8 ku murongo waho w'8 hari amajambo avuga ngo babasomera mu gitabo cy'ivyagezwe by'Imana mu buryo bwumvikana. Barabibasobanurira kugira ngo batahure ivyo basomewe. Urakoze. Babasomera mu buryo bwira gute? Babasomera mu gitabo cy'ivyagezwe n'Imana. Mbo aha iyo bavuze ivyagezwe n'Imana uri kurasoma nkuko tuzoyibona mu inondwi ya bino vyigwa, twarabonye yuko hariho igitabo cy'ivyagezwe n'Imana Mose yanditse bacitatora mu gihe burayi. Oya, ahubwo hariho ibindi bitabo byanditswe na Mose bita Tora. Tora ni bijya bitanu bya mbere uhereye mu itanguriro kuvayo. Ego ivyo bitanu bita Tora mu gihe burayi. Mugabo hari ikindi gitabo cyanditsemo gusa ibyagezwe. Rero no muri bitabo bya Tora baratweretse yuko harimo n'ibyagezwe nahone. Ego mugabo aha twumvise ngo basomerwa mu gitabo. Imana habwa icubahiro. Amen. Ahari amajambo make nagomba kusa no gusoma aravuga ngo igihe urutsiro rwuzura amahanga yarabakikuje yaratahuye kandi amenya yuko Imana yadushoboje kurangiza igikorwa kingana gityo. Nehemiya 3:16. Abasi baratahuye yuko Imana y'Abisirayeli ari Imana y'ukuri kubera hambavu y'ubugumutsi n'umugararizo w'Abisirayeli bari babonye, barabandanije igikorwa bari bahamagariwe gukora barakirangiza ezashima. No kuvuga rero aha nibindi bikurikira bamaze gutangura kubaka. Nehemiya Ezira yaragiye atanga itangazo atwara abantu bagenda kubaka. Hari imyaka 13 ntambwe nini barakora. Mugabo Nehemiya yihatira cyane kwigisha abantu ibyagezwe kuko yari umuherezi. Hanyuma Nehemiya yari Ezira. Hanyuma Nehemiya agiye kuza inyuma y'imyaka 13 Ezira yaramaze kugenda. Rero Nehemiya nawe ashitse atangura yubaka uruzitiro kandi ngo hari mu bihe bigize gute? Hari mu bihe bigoye. Baraburabujwe ariko Nehemiya abwira abantu biwe ngo bizere Imana yonyene. Imana yonyene nituma bigira gute? Bishoboka. Kandi nico gushima nubwo baburabujwe kandi bagakora mu gihe kigoye. Tubona ngo uruzitiro bari baragize gute? Mu minsi 52 bari bahagije kugira gute? Bari bahagije kuguzuza. Ubu rero ikintu gihambaye abansi babo batangiye kubatinya. Urabibona? Aha bavuze ngo inyuma yo kurangiza kubaka uruzitiro Nehemiya yashizeho umutware w'i Yerusalemu yari murumuna wiwe yitwa Hanani. Muri ibi byigwa Hanani hari handi hantu wumvise iri zina
mu byigwa biheze yakoze Hanani yakoze ngo uyu Hanani ari mu bagiye guha amakuru Nehemiya igihe yari Babuloni kumwe n'ibintu byifashe hehe byifashe iwabo i Buyuda. No kuvuga ngo Nehemiya yarumva amakuru akafata nk'ibihuha, ariko amaze kubona uyu mugabo Hanani mwene wabo amuzanira amakuru, bica bituma amara amezi 4 ariko arasenga asaba Imana kugira ngo imushoboze kugira gute gushika Yerusalemu, kugira ngo ashobore kandi gutangura igikorwa cyo kubaka. Imana ihabwa icubahiro. Amen. Hariho abagabo babiri hano bavuze, hari uwitwa Hanani n'uwitwa Hananiya. Ngo abo bagabo uko ari babiri bari batowe hisunduwe ko bari inyankamugayo, abizigirwa kandi bubaha Imana. Yesu ashimwe. Amen. Tubibona muri Nehemiya 7:2. No kuvuga ngo hari ibintu bitatu bigomba kuranga abakozi b'Imana batorewe igikorwa cera cyo gukorera Imana. Aba bari abatware mu bwoko bw'Imana. Hanani nande na Hananiya. Ibintu bitatu: inyankamugayo, abizigirwa, gatatu kubaha Imana. Birashoboka yuko umuntu yoba inyankamugayo akaba umwizigirwa mugabo ntiyubaha Imana. Ariko kenshi ari igihe bikunda guterurije mu bantu, babonye umuntu w'inyankamugayo bakabona umuntu w'umwizigirwa, bagaca biyumvira ngo uwo muntu uko biri kose yubaha n'Imana. Nk'akarorero, hari abantu b'abanyaburaya bita bate batizera Imana, ariko benshi muri bo n'inyankamugayo nabizigirwa. Umuhaye amafaranga atwara ahantu nta nakimakurako. Mu yandi majambo titwovuga ati iyo turiko turaba mu mibereho yabo wo mengo nta kosa wogira gute ubatora, ariko ugasanga ntibubaha Imana. Ibiro byagomba iyaba ishengero ry'Imana mu gushiraho abarongozi babanza kuraba ibintu bitatu: inyankamugayo, ubwizigirwa hamwe no kubaha Imana. Ishengero ry'Imana n'isi turimwo byoteye imbere kandi byobaho neza ngorane zihari. Rero intangamarara y'uno munsi twigarukije ngaha, sinzi ko hari ikindi cyumviro kimwe wokongerako. Ni kuvuga ngo ikintu tugomba kwiga, twabonye ngo ibi bikorwa ba Nehemiya bariko barakora, tugomba kwibwira ati none natwe mw'iki gihe cacu byo twigisha iki? Ko twumvise ngo barubatse urushengero rw'Imana n'inzitiro Yerusalemu, ati mu bihe bigoye kandi biruhije. Ni kuvuga ngo dusomye Yesaya 5:8-12 niho havuga igikorwa Imana yahamagariye naco iki ishengero ry'uno munsi. Haravuga ngo kandi ahari imisaka kera hazosubira kubakwa, bazokubaka ku matanguriro yariho mu bindi bihe, kandi uzokwitwa uwica ibirengero nusibura inzira zija mu ngo. Imana ishimwe cyane. Amen. No kuvuga ngo hano harukuri kwinshi kwagiye kuranyikizwa na Babuloni. No kuvuga ngo ishengero duhamagarirwa gusubira kukuri kwagize gute, kwari kwaratakaye mu biringo byise by'umwijima. Noneho tukakugarukana mu mitima y'abantu, cyane ukukuri kuvuga yuko agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo. Kuko mwibuke ngo agahembe gato kari karavuze yuko ikimazi cyo gihora kwese uko bukeye cyari cyagize gute, yari akagahembe gato kari kagikuyeho. kandi tukabona ngo iki kimazi cyagereranya nde? Cyagereranya Kristo. Rero kuvuga ngo abantu bagomba gusubizwa ngo kukuri tugomba ngo kubaka ku matanguriro ari ubwa mbere, tugasubira ku kwizera kw'abakura mbere. Kibazo rero gica kiza iyo tuvuze ngo kimaze cyahora gitangwa buri munsi ngo cakuweho, tubishize mu bintu byumvikana kandi biboneka, nibaza ko ari bya bindi no munsi abantu hagushikira Kristo. Isavuze ngo nuwagira icyo ugomba gusaba, uje mu cyumba cawe ahiherereye usabe so umusabira mu bwihisho. Mugabo no musa abantu bagenda imbere y'ababishop, imbere y'abapastori, bakaja kwatura ibyaha byabo, bakagenda. Nukuvuga ngo ubuherezi bwagomba kugwa na Yesu wenyene busigaye bukogwa naba nica kimaze cyanyazwe Kristo, cyacubahiro kiwe cyo guharira ibyaha. Urayibona ubu naho hari n'ibindi mu mashengero y'abagenzi badukikuje, Bikira Mariya ngarashobora kubasabira ngo bo nabononyi n'ibindi byinshi kumbure. Ibyo byose ni imigenzi yagiye iza atayifatiye muri Bibiliya kandi iza kunyaga icubahiro Kristo. Ni kuvuga ngo rero nukuri natwe tugomba gukora, nubwo tuzogukora nubwo twogukora mu bihe bigoye nk'Abisirayeli, muga nukuri tugomba gushikako kandi tukagera ku ntsinzi nk'uko ba Nehemiya bagize gute bageze. Murakoze. Yego, reka dusenga Imana. Amen. Mwami Imana, umwami w'isi yose, izina ryawe rihabwa icubahiro. Amen. Turagushimiye ko wabanye natwe, hezagira abari bwumve ano majambo n'abadukurikirana bose, ubaha umugisha
kandi mpwemo yakomeze kubafasha kugira ngo batahuze ijambo ryawe kandi abaye kurishira mu ngiro mu mibereho yabo tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.